Umuntu TV tubitayeho. Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana muri hirya no hino mu bice bitandukanye hano munsi y'izuba. Ndabaha ikaze mu kiganiro nyigisha gusenga igice kigira 7. Muri kumwe nanje Rukundo. Nezerejwe no kongera kuba hafi yanyu tuganire ku ijambo ry'Uhoraho. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ijambo ryanditswe mu gitabo c'Itanguriro ku bafise Bibiliya, ni mu gice cyaho ca 6 n'umurongo waho ugira 7. Haravuga ngo, Uhoraho aravuga ati, abantu naremye nzobamara mu isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabiremeye. Uwo kwibaza uti, mbega ibikoko vyari vyakoze icaha kimeze gite imbere z'Uhoraho? Canke ibiguruka mu kirere vyari vyakoze ikosa rimeze gute imbere y'Uhoraho? Ariko uravye akarorero kuri iyi nyoni, isenga igisengwa kitari c'Abaheburayo, kitari ca Aburahamu na Isaka na Yakobo, uca uvyumva neza. Igisengwa cose kitari usenga wa Aburahamu na Isaka na Yakobo, ico cose kiba ari Satani. Niyo mpamvu rero umuntu uwo ari we wese agomba kugaba akaraba ico asenga ico ari cyo, uwo asenga uwo ari we. Rero aka karorero ko kuri uyu munsi nako kutwereka neza ibikoko navyo nyene ko vyinjijwe mu vyaha n'abantu. Abantu nibo bakwegeye ibikoko guhona, kuko babihinduriye intumbero Uhoraho yari yabihaye. Umviriza iyi nyoni ukuntu nayo yigishijwe gusenga ikitagira ikimazi.
Ibi ni bimwe mu turorero twinshi twerekana rero impamvu ibiguruka mu kirere n'ivyikwega n'ibikoko bindi navyo vyahonye. Kari aka karorero rero ko muri iki gitabo twariko turasoma kugira ngo tumenye neza n'ubundi aho tugomba gusengera ahariho. Mugire ibihe vyiza mwese, ndabashimiye kurushirizaho gukurikirana ibiganiro bica hano ku Muntu TV, munabisangiza abandi. Shalom, murakoze.